hariho abakozi atakizohinduka kuri pansiyo bari basanzwe baronswa na INSS. Abo nabo n'abasirikare n'abapolisi bavurwa mu gace ka gatatu k'ingingo ya kabiri y'ibwirizwa yo kuwa 30 Ndamukiza 2026. Kwa 14 Ntwarante 2022 haciye hasinywa ibwirizwa inomero 1 karongo gashinze gusa 9 rihindura ingingo zimwe zimwe z'igitabo c'amategeko agenga gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi mu Burundi. Muri iryo bwirizwa ingingo ya 6 yaryo yavuga yuko aberwa n'iryo bwirizwa bagiye guharurirwa pansiyo ku buryo ingana n'umushahara wa nyuma umukozi yahora afata. Inyuma yaho abahinga barerekanye amakenga ari mwishirwa mu ngiro ry'iryo bwirizwa, bica bituma iryo bwirizwa rica rihinyanyurwa n'irindi inimero 1 akarongo ubusa 5 yo kuwa 30 Ndamukiza 2026, aho iminyanyuro nyamukuru yari ivuga yuko pansiyo ingana n'umushahara umuntu yahora ahembwa izogera igihe ingana n'umushahara umukozi yahora ahembwa, ariko ko bizoba buke buke bivanye n'uko ubutunzi bw'igihugu bwifashe. Itegeko mperekeza ryaciye riza gutomora igenekerezo rya 26 Ruheshi 2026 ko umuntu wese azohora aronka pansiyo ingana n'ibice 60% by'umushahara yaronka kiri mu kazi, ico mu gifaransa bita salaire net. Guhera muri uku kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2026 iyi ngingo yaratanguye gushirwa mu ngiro. Ubwa mbere abarabwa n'iri bwirizwa n'abakozi bose bahereje imirimo yabo ahantu bahembwa imishahara ivuye mu kigega ca leta. Bisigura ko umuntu wese akorera ahantu umushahara wiwe utava mu kigega ca leta atarimwo. Ubwa kabiri ibikuru bikuru biri muri aya mategeko ni ibi bikurikira: guhera kubagiye mu karuhuko k'izabukuru, abaronse pansiyo ifatwa imyaka yo gukukuruka itarakwira, ico twita pension anticipée, canke bakitaba Imana kuva mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2020 gushika ubu, nta mukukuruke wa leta n'umwe azohembwa pansiyo iri munsi y'ibihumbi 30 ukwezi, mu gihe pansiyo ntoyi yahora ari ibihumbi 2,400. Pansiyo nini nayo yavuye ku bihumbi 450 ija ku miliyoni n'ibihumbi 50. Bisigura ko pansiyo ntoyi yiyongereye ku bice 1,250 kwijana, mu gihe pansiyo nini nayo yiyongereye ibice 233 kwijana. Ku bakukuruke b'imbere y'umwaka wa 2020 abakukuruke bose berwa n'iri bwirizwa bazokongerwa ibice 30 kwijana by'amahera bahora baronka nka pansiyo buri kwezi. Ubwa gatatu nashaka kumenyesha yuko hariho abanywanyi batatunganirijwe muri uku kwezi k'umunani. Nashaka kubamenyesha kwabo bazotunganirizwa mu misiza. Abo nabo bakaba bagizwe nabo amategeko ya kera atari yarategekanijwe ko bazoronswa ubu burusho. Aha n'abakozi b'amakomine hamwe n'abakozi bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu n'amashinga amateka nkenguzamateka n'umuhuza w'abarundi, cyo kimwe n'abandi bakozi
usanga abakoresha babo bari babasimvye kubera imvo iyi canke iriya. Akarorero notanga ngaha, nk'abakukurutse canke abitavye Imana kuva muri Nzero 2025 gushika muri Ruheshi 2026, abo bose ntibarimwo kubera tutararonswa imishahara yabo. Bugira kane, ayo mategeko ategekanya nuko hariho abakozi atakizohinduka kuri pansiyo bari basanzwe baronswa na INSS. Abo nabo n'abasirikare n'abapolisi bavurwa mu gace ka 3 k'ingingo ya 2 y'ibwirizwa yo kuwa 30 Ndamukiza 2026. Na ubwa gatanu, nashaka kumenyesha ko umukozi wese wa leta arabwa n'iyi ngingo azosanga pansiyo yiwe ari ntoya kuyo yahora aronka, azoba habayemwo kwihenda, agasabwa kuzoca abishikiriza kubahagarariye INSS no munsi bakaba bari mu makomine yose, kandi azoca atunganirizwa. Bugira gatandatu, nashaka kumenyesha ko iri bwirizwa ritegekanya uburyo INSS imenyeshwa umushahara wa nyuma umukozi yatashe agezeko. Ibyo tubisanga mu ngingo ya 4 ya bya bwirizwa nasoma.